Reka turabe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca mbere umurongo wa 18 gushika kwa 25. Matayo igice ca mbere umurongo wa 18 gushika kuri 25. Handitse ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Uwo n'umutwe w'amajambo. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: nyina Maria yarakowe na Yosefu ataramurongora bamubona afise inda yavuye kuri mpwemu yera. Ariko Yosefu umugabo wiwe kuko ari umugororotsi kandi ko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyiyumvira, umumarayika w'Umwami Imana amwiyerekera mu nzozi, aramubarira ati: Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Maria umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Ivyo byose vyabaye bityo ngo ivy'Umwami Imana yavugiye mu kanwa kwavugishwa nawe biboneke, ngo raba inkumi zotwara inda ivyara umwana w'umuhungu, bazomwita Imanuweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu yikanguye aravyuka, agira nk'uko umumarayika w'Umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe kandi ntiyigera amwegera gushitsa aho yavyariye umwana w'umuhungu, araheza amwita Yesu. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Amen. Ijambo dusangira kuri uyu munsi ni ijambo rivuga ngo Imanuweli, Imana iri kumwe natwe. Imanuweli, Imana iri kumwe natwe. Bariho muri kumuti Imanuweli, Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Imanuweli, Imana iri kumwe natwe. Yesaya yavuze ngo Imanuweli gusa, ntiyabisobanura, ariko marayika abisobanura Yosefu ngo bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Oh haleluya. Marayika ntiyavuga ngo Imana iri kumwe namwe, Imana iri kumwe natwe twenyene. Oya, Imana iri kumwe natwe. Uvyibarire, ubare no muri kumwe. Imana ishimwe cyane. Nta kintu kiryoshe nk'iki uko tugenda tubiyaga. Iri sezerano cyawo uvugishwa Yesaya yabutanze imyaka 723 mbere ko Yesu avuka. Uribaza, imyaka 723 mbere ko Yesu avuka. Ibi birakwereka icifuzo c'Imana. Yabivugishije Yesaya kuko yaravyifuza. Ibi vyamye mu mutima wayo. Igihe yarema Adamu na Eva, yifuza kugirana nayo imigenderanire. Apana ibikoko. Harimo ibikoko bikomeye vyiza by'ubwoko bwose, harimo ibitegwa vyiza, amashugwe, ariko Imana ntiyagirana navyo imigenderanire. Irema Adamu na Eva ngo ikamiza kubagenderera. Oh haleluya. Amen. Ico cabaye icifuzo c'Imana kuva mu ntango kandi no gushika mu iherezo. Oh haleluya. Uravye mu vyasho Yohana igice ca 21 umurongo wa 3, aho Yohana ariko arerekwa amabanga akomeye, ivyo Yesu yamweretse bihambaye. Yamweretse iri jambo. Reka ntangure ivyasho Yohana 21 umurongo wa mbere gushika kwa 3 canke mbandanye kuko n'akantu karyoshe gose. Haravuga ngo mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere vyari vyagiye, n'ikiyaga nticari kikiriho. Mbona umugwa wera Yerusalemu musha uruka uva mu ijuru ku Mana, witegwe nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe, riteye ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Amen. Imana ishimwe cyane. Izobahanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ivya mbere bishize. Ivyagira kuri ya ntebe iravuga iti raba vyose ndabihindura bisha, kandi itandika kuko ayo majambo arayo kwizegwa nayo kuri. Aha no gushika ku murongo wa 5. Iki cabaye icifuzo c'Imana kuvire Adamu na Eva kubandanya.
kimwe rero Imana agomba cyari ku mutima wawe cyazanye Yesu bwa mbere ni ukugira ngo Imana ibane natwe. Oh haleluya, ibe hagati yacu ngo tuba abantu bayo nayo Imana yacu. Oh ragahezagirwa mwami mwiza watuzaniye presence y'Imana. Imana rero ni icifuzo cyayo kandi ni iteka ryayo, ni icubahiro cyayo. Oh haleluya. Mukundwa, ubimenye ko Imana yifuza kuba mu muryango wawe, yifuza kuba mu vyawe, yifuza kugendana nawe. Iki nico yanyirondera mu mwana w'umuntu. Iki nico abari Adamu na Eva ngo nimwacumura muzoba mupfuye. Ntibapfuye uwo munsi, batandukanye nayo. Kubaho utari kumwe n'Imana ni urupfu. Oh, kubaho utari kumwe n'Imana ni urupfu. Imana ibikurinde. Iyi Imana icambere rero umenye ngo ni icifuzo c'Imana kandi ni icubahiro cyayo kubana n'abantu bayo. Ikigira kabiri, iyi Imana iri kumwe n'abantu bayo hari ibimenyetso biboneka. Mose yabivuze ngaha ngo waraboneka imbona nkubona ukaza ugahagara hejuru yawe. Ntivyari ibintu bishamwo nkuko bamwe bavuga ati numvise ubwiza bw'Imana namerereje. Oya, Imana yarazi kagara, biraboneka n'abanyamahanga barabizi. Nkuko yavuze mu gusura vyagezwe ngo igitandara cacu rikimeze nk'icababandi ngo n'abansi bacu barabizi. Oh haleluya. Oh haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero umenye ngo hari ibimenyetso kuraba, hari igicu ku murango kibarinda izuba, barasa umutaka w'Imana. Imana niyo ari umutaka wayo. Oh haleluya. Imana ikubera umutaka. Icakabi muri ico nyene inkingi y'umuriro ikababera itoshe, ikababera itara. Oh ngo ntibatsitare, ntibahure n'ibikoko batera ubwoba, ntibagwe mu binogo, ntibahinyagare. Urazi utambuka mu ijoro ahantu hatabona hatare usanga ucokera mu bintu. Imana ibabera umuco. Ikindi, iyi Imana iri kumwe nawe hari ibimenyetso: umugisha, umugisha, faveur, umugisha w'ubutunzi, kumererwa neza no gutoneshwa. Ivyo no bivuga kimwe cyose no kivuga ko kwezi n'umwaka ugahera. Reka turi mu gitabo c'Itanguriro igice ca 39 inkuru za Yosefu. Yosefu yaragurishijwe ajanwa mu gihugu kitari ciwe, ajanwa kure. Mu gice ca 39 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6 handitse ngo Yosefu bamumanukana muri Egiputa, maze Potifari umunyegiputa umugendanyi wa Farao yaganza abamushiwamira, amugura n'Abishimayeli bamumanukanyeyo. Umurongo wa 2, Uhoraho abana na Yosefu bituma aroranirwa aba mu rugo rwa shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe. Haleluya. N'umunyamahanga arabibonye ko Uhoraho ari kumwe nawe. Iyo Uhoraho ari kumwe nawe hari ibimenyetso mwene data. Oh ndazi ko ari kumwe nawe, ariko ndagomba ngukwizera kwawe kuduge uvuga uti Imana kuri kumwe nanje. Ni habi ibimenyetso rero. Mu kazi habi ibimenyetso. Ku ishuri habi ibimenyetso. Mu rugo habi ibimenyetso. Kwa muganga habi ibimenyetso. Aho uri hose habi ibimenyetso. Imana ishimwe cyane. Ngo shebuja abona ko Uhoraho ari kumwe nawe kandi ko Uhoraho yamuhaye kugira ikiganza ciza kuco akoze cose. Haleluya. Yosefu atona kuri we abingendanyi yiwe, maze amuhindura umubwiriza wo mu rugo rwiwe, amuzeza ivyo afise byose. Maze uhereye igihe yamugize umubwiriza wo mu rugo rwiwe akamuzeza ivyo afise byose, Uhoraho acaha umugisha urugo rw'umunyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uhoraho uba kuvyo yarafise byose vyo mu rugo n'ivyo mu ndimiro indani no hanze. Yegurira Yosefu ivyo yarafise byose, ntiyagira ikindi yibaza atari ivyarya gusa. Kandi Yosefu yari mwiza w'umunyakaranga. Haca haza ingorane rero, arabeshegwa, inabuja aramubeshera. Shebuja atashe ku murongo wa 19 muri ico gice nyine tweko turasenga, tweko turasoma. Maze shebuja yumvise amagambo umugore wiwe amubariye, yingene uwo mugurano wiwe yamugiriye, uburake bwiwe buraziriringa,
nuko shebuja wa Yosefu aramufata amushira mu ibohero aho barindira ab'umwami aboshe, nuko aba ngaho mu nzu y'imbohe. Inkuru ibabaje twabisomye ku murongo wa 19 na 20. Umviriza umurongo wa 21. Ariko Uhoraho aba kumwe na Yosefu no mu ibohero, aba kumwe na Yosefu, amugirira neza, amuha gutona ku murinzi w'ibohero. Uwo murinzi aha Yosefu kugaba imbohe zose zari muri iryo bohero. Ivyo bakora byose niwe yabikoresha. Umurinzi w'iryo bohero ntiyagira ikintu yibaza kuvyamushikirije, kuko Uhoraho yari kumwe nawe. Kandi Uhoraho amuha kugira ikiganza ciza kuca akoze cyose. No mwibohero, no kwa muganga, no mu vyago urimo, ndakwifurije kubana n'Uhoraho. Imanuweli Imana iri kumwe nawe. Haleluya.